no mpamvu twashimye yuko tubona yuko twoka mu marezo sosio gusa ama YouTube ma Facebook n'izindi rezo sosio tubona tuorganize ama festival comme tuzo turakoranya abantu baraba impano zacu tuvenga tujya handi tuzunguruke kelke mu Burundi bwose nimurabaza ngomai oya mbo Komanda ngira afite papa batanu uravye sura y'ubuhindi bwa butama live semeranje y'ubwongo yagene yaocho ele manu ele buchi bakankono musobere mune musobere biziguri wayumva kifurero ayumva ko kuno musobere musobere urameze neza bitwa Fabitozi ari mu bazomwakira abazokwakira Ihoro TV turafise ibindi vyamamare bibiri byo muziki wo mu Rumonge Gita music bose bazaba bahari bazaba bakora bakira turafise na Java boy bande bose ni benshi cyane ngaho mu gisagara cya Rumonge bazobakira ya bakunzi bacu bakunzi mukunda kudukurikirana cyane nukuri je naco subiramwo bakunzi ba fruwi okay bakunzi ba PGT shoni yo ni le 17 zo kuno kwezi kwa kane izo 14 aho bita mu Karonda mu Rumonge. Hello bakunzi ba Flip GTV ndabaramukije mwese abakunzi badukurikirana abo dufise ku mutima abakomeza batwitwararika ndetse no kudusupportinga muri bino bikorwa turabaramukije abari hano mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu ni MP promoter MP the real monster n'andi menshi gikoko biravana n'izina unziko kuri kamera ni MC Blizo cyanye +257 ikindi gikorwa dukorana muri bino bikorwa byo kubahereza inkuru ziri update uno munsi ndi kumwe n'aba guest benshi muzi banditse amateka cyane mu bintu bya comedy ariko mbona umengo bambaye umwambaro w'amakanzu reka mbanze ndabaramutse gatoya mwiriwe yagerageza muvuge cyane mwiriwe jemo no mengo bimeze gute ku mengo swawu nyene mengo nyene si heza twaregeye muhoro twazwingaraye mu ncanda gusa rero umengo Komanda nyene asa nuwakoze ku nyene ku kantu nyene nadafu hari sinagobeye muhoro nari mbona umengo nyene uracakanura neza uracasa neza nagira ngo guma wihereza kamwe kamwe nyene binakunze uraba nyene no ku tubibona nawe mumeze neza none tumeze bien turaho kamanze kwanza ndamutse she hari yaye oya gasubiremo neza fa shem kumalum ya ndabona na Jojo ni sawa meze neza Komanda ya cindaho ndashimura iteka ko biri kose urumengo nyene yani fresh yego tutarandiriye hari ibikorwa bimaze imisi bitegurwa ndetse mukaba muri bamwe babitegura ndetse akaba ari mwebwe nyine mu bitegura ni festival kwanza bisigura iki ko Festus mbona umengo wowe ni ubitahura cyane gusumba abandi shaje nta kigwa kirekire ndabizi ko bya festival ariko icyo nzi festival ni Mugiteramo ni Mugiteramo yego nico nosigura festival ko aricyo gisigura sinzi ko rundi bifasha reka nibarize Komanda ngira warakize ashaka ndamufashe none abaye umwana ndamufashe bisigura ko agomba kwifasha n'umuntu akuze mwarateguye festival kandi ikaba izoba kundwi iza mbega ko mutashizemo naje kuri affiche uriko nturibona kuri affiche ya mwarishize ko narabonye Jojo ndabona Komanda ndabona Famba nawe narakubonye mugabo je nimwashize ko kubera iki uriko mu sponsor mugabo mwashize ko TV nimwashize ko jewe
tubashyize ko ka TV yose rega wowe TV Igiye iserutse nawe burimo sisa voilà andiriye mbega iyo festival izoza iraba rimwe mu mwaka cyane twabonye ngo ni première disoci ntituzi neza ko yari imaze kuba cyane ariyo ya mbere igiye gutangura cyane nyene mwarahinduye uburyo mutegura ibiteramo byanyu bo jewe ngerageje kuja kwico kibazo iyo festival ni première edition kandi cyo kuvuga ngo yuko ngo kizoba ngo rimwe mu mwaka oya tugiye kugira tournage uburundi bwose igihugu cyose abe ama edition menshi tuzunguruke intara zose zigize igihugu fam Nabe wewe ndi sawa yego nyene si wapi kanyanya iswa amuganyo z'umuntu tunu dutaruka tuva mazuru neza kuko imana irahari imana niyo yaduhaye iyo mana kandi yayiduhaye kugira twishire ku mugaragaro abantu bayibone kandi kugira imana yabonekane ni kwegera abantu cyangwa kwereka abantu no mpamvu twashimye yuko tubona yuko twoka mu marezo sosio gusa ama YouTube ma Facebook n'izindi rezo sosio tubona tuorganize ama festival comme tuzo turakoranya abantu baraba impano zacu tuvenga tujya handi tuzunguruke kelke nk'uburundi bwose kugira abantu babashe kubona impano ziwacu so tubiteguriye neza kuko dufise impano turavyizeye twiteguriye neza cyane kwerekana impano ziwacu aho ziva zikagera n'ubushobozi imana yaduhaye so nuko ndibaza twiteguye fresh ya mugabo agasubura umuswinga indiri utaragije umwe gusa Ihuriro TV ndamene umuhaguruka ingufu nyinshi pana tuhagurukanye ubu dufise ingufu nyinshi ubu tuko turarenza ucumeze kudungura igihugu cyose nazungurutse utaripuka baradukuri simbuze kugenda n'imodoka mvuze muri ibyo bikorwa byako saka 35 yawe narazunguru komedi none nayitanguye ejo uyu munsi oya komedi ni yakira twaragenda kuva kera bari kumwe na fama tuna mamuja n'agasuka ko kurusha ubwanyu none cyangwa fama yaragutanze oya fama gusa asumbye ubwanwa ariko umutwe je nasumbya gusa ibyo ndabyemera birati mu mutwe wawe ushwanye nawe ngo ndakurusha umutwe aho zo gutwara twisye ko Ihuriro TV mbega uriteguye gusohoka hanze ya biri muri projet vuba bwangu reka na etazine turayifuza ariko kuko bidashoboka turarindira Magiteramo imbere y'Imana. uyu mutwe wawe benshi abya wakuze yavuze inyuma. Twiyemeje nivyo metu gusa nawe Amerika uyu munsi Neko tabyemera. birashoboka ariko su mama umbereza Komanda wewe uramaze no gushika kuko mwana mboga mwana mwana ni boso huyo nitakupeta nayo mataraki muko nimeoga sana kungubai akama imani Oya mbo Komanda ngira afise ba papa batanu. Uravye isura y'ubuhindi bwa butama live. semeranje y'ubwongo Oba je singiraho aho Agiye mu Congo asanga akagabo basi. Na muri Tanzania akagabo basi. agiye kukagwa mu nda Komanda abona isura yezitu abatoya ni Gasiga bile. yagene yaocho ele manu ele buchi bakankono musobeni none muzobene biziguri wayumva kifurero ayumva ko kuno musobero bisubira musobeni urameze neza musobeni byangene yenda bona umengo zindimi ni muri ko indimi n'izimpene n'izinka zindatitse ururimi ni rumwe reka tugaruke gato mwavuze ko mwiteguye gukorera no hanze y'igihugu cy'u Burundi nimba atari ibanga bavuze ko biri mu ntego
mu Rwanda no muri Tanzania murako baratinya kuvuga mu Rwanda no muri mu Rwanda vuba cyane tugomba dusubire mu Rwanda twamaze kuhakorera manifesto so warafunze Temere ushaka kutupfira ko inkondo gusa Festus nafunze metu gusa ico mundagishaka ico mu nkono gusa ntiyari muri list y'abaza gufungura ngaho bayi narafunguwe nimba atari ibanga Jojo yoshobora kutubwira list y'abantu baza gufungura kuko natwe murabona turacyari ngaha nyene je na list mfise hano bafunguwe gusa urazi systeme mwana ndayibona nko ku banyarwanda iyo umushitsi aza kuza nk'ubu tuvuga ati amisi araza kudutemberana bacategura ibiraya bya amisi na Jojo urumva kuko abari list ko uza kutukonsoma muhungu wonona ko inzara ari noma n'igitoro cyabuze none kuvuga ko igitoro cyabuze hagira urafise ingendesho igitoro kibuze usanga ndiko ndataha n'amaguru kandi bitaye ngombwa gutaha n'amaguru gutaha warataha amaguru kasigaho abarundi katangaje burya ndababwira igitoro cya mbere ni n'amaguru yacu mu buzi baje senje ko nogiye n'amaguru nararondeye taxi Igiye mensheriza natwe gufira uyu muntu wavuga ati imodoka yacu n'amaguru n'umunebye gutambuka none kubera iki bitwaza igitoro kandi we utari umunebwe usanga nka jewe ntitureha Komanda je nari ndari umunebwe je ndava ngahanye nkashika kuri plage muri sport wowe kuva ngaha no kukanga biranka kugenda n'amaguru ninde je nari umunebwe pe oya je birumvikana kuko ngenda nicaye hasi canduha n'ingoga ariko uyu arataramutse amaguru ari hejuru kandi intambuko y'uyu niyi wanje nibingana kubera ari muremure urumva no mwacamba mu buve ubu Komanda bakubiza risasi we ntogutura mu ibara batwindana Abwo tata Komanda wo mutora hanze tukiringatwe ibyo onye nta ureka gutinya ndabesha kumbe none gutinya kuko tuhaba bituma dusanga ahubwo na bya biteramo ngaba dusanga bagiye kubikorera hanze tukiringatwe Natatawe Mbega Festus je mu mengo nyine mengo si hari Festus uracafunze mbega nyingi yateguye liste y'umunsi wa festival bo abarinzi bazoririmba turafise abarinzi benshi twateguye bazobakira mu gisata cya Rumonge sinzi ko no bavuga sinzi ariko urashobora kugirwa kugira ngo n'abatarabona bishi bashobore kumenya abatumire bahari ego hariho umuririmbyi dufise wa mbere akomeye mu gisata cya Rumonge ariko abica bigacika yitwa Fabitozi Fabitozi ari mu bazomwakira abazokwakira Ihoro TV turafise ibindi vyamamare bibiri byo mu muziki wo mu Rumonge Gista Music abo bose bazaba bahari bazaba bariko bakira turafise na ba Java Boy bande bose ni benshi cyane ngaho mu gisata cya Rumonge bazobakira turafise na famba zoza kubica bigacika yiraza umugabo w'agasugu yendurira ko ebane nk'umugabo wiwe ari benshi biyumvira tukibona cover tukirashira ku marezo social baranditse mbega ni kuki tutabona mutima kandi ko musanzwe bamukora community no erega tumwe yuko turi community sawa mutima rukwiye n'abandi barukwiye umva ndakunguriyemo kuko umwunganira ndakunganira burya inzu ninjira mu yindi sivyo ibyo muri yindi nzu ni mu nzu yayo ibyo mu nzu yo mu ihuriro ni mu ihuriro sivyo amuncha make buri team ifise programme yayo nuko mutima organize mugatonda na mutima araperefita so bivana na organisation yayo natwe uko twaorganize iyi festival twatangura mu Rumonge sawa nituzi biri imbere ko tuzobira ku Burundi bwose twara twahamagara ikurikira so twahamagara so bivana na programme ziwacu
so nitwo kwikumira twenyene kandi navyo twoshobora twenyene kandi iyo ugize urubanza abakunzi bose niboherera mu mubiri niyo mpamvu na mutima organize yatunga na mutima yiwe amagara abantu niyo bishobora wenyene nibishoboka bise timu yiwe ko niyo bishobora wenyene natwe kubera twagiye mu rumonge tuba twenyene twabishobora babanje bafabitozi n'abandi nani nuko biba bimeze ko yanyuma tuzohereza ngaho ni programme ziwacu ari cyazi ni projet ziwacu ndagwa karorero nturubona nk'ubu habaye nka mitingi batangurira ibijumbura batangurira hariya ruguru hama mitingi finali gaterera ibijumbura turashobora kumuha akarorero shanga marari basahora abameshe yabera ruguru bahera hagati bakabisoza mu bisigura ko niko namwe mwabiteguye ko muri muhere ruguru hama muhereze ibujumbura no twarabye uko abantu bakora natwe tukabakurikira uko zikira umuntu wa mbere bamaze gutegura primusic gatagura ruguru bagareze bijumbura rari bagatangura ruguru bagaze bijumbura amako kaje imbere ukavuga ati ngende cyanda bihere ngaha nuzi ico biyumviriye bo gutangurira usanga ugwiriye umutwe cyatukurikira abandi bagiye batanguriye tugatangura ibi umunsi bazotangura ikintu ngaha tukabona tangaruka mbi cyazanye tuzotangura ngaha zuko bene data nuko shamwe ne data okay sha amen no amen ako kana ko ndiyumvira igituma wacyuka nacimbona nyene shenye amen famba n'umuririmbyi akomeye ni pasteur urumva famba nta dinagi byose nitwe famba n'umwisilamu reka ndamuvuge na karesi ndamuvuge famba n'umwisilamu ariko rero akunda igisirimba akunda ruwanje ya dorasi ayoyo none nga anye imbere ya boss nga nuzi kare eglise tuve muri tournage ari dimanche nabona atawundi umuntu nabona agenda agira uko iki sikisirimba icyo mbona kandi famba za barongora umugore w'umukizo afise benshi niyo ngora kandi avuga ni abakafiri baririmba neza urumva ego no mpamvu rero mbona azaba duta mu Buyisilamu aduta no bisigura ko wamaze kubona iyo famba kafiri marehe iyo nkafi ati bamba tuko Buyisilamu nabwe yangaje ayaya bihobe muga kuri kimwe mutahisha no duhishira mu oya nari mvuze ati mbega niko kimwe mutahisha iyo bihiye niyo iyo bihiye na kera imico itaratituka nk'ubu unye bwa namisi yahishije yacamagara ujya nkurya mu papa hariya n'uwunga inyuma ati ngo uwundi hariya akacamagara amisi n'uwundi ingubaga ariko ubu unye bafungura inbox nakanwa abahuriye ndumva ko ihurire mu se imana zitarimo fama we twumvise ko ari n'umuririmbyi kandi twitege ko kurujya munsi ategereza kuririmba twumvise ko akunda n'igisirimba tuzosirimba tutarangiriye rero nibaza ko ushobora kugira akajambo abakunzi ba FGTV ndetse n'abakomeza gukurikirana ibikorwa bya ihuriro tutangure kwa mama lao ndamufatira makere ndozi yamashika shanga matuni yandi nacheka nifatire nifatire shandi mbo abakunzi ba BGTV ni Flip G okay uko nyene yakivuza baina ntaho dacibwamo nakibonye sawa ndosagukosha hama twagomba tubasabe mugire sabone kuri yo TV nyene mubona ngaho gire partage share hama ikitibagiwe co ihuriro TV yo murabizi kakandi nyene muzogume mudomako kugira ngo tugume turonka gafo ni mubizi none hama
ndamwanya kwigendera cyane mpenya kwigendera muhenya kwigendera ya bakunzi bacu bakunzi mukunda kudukurikirana cyane nukuri je ntacyo subiramwo bakunzi ba fruwi okay bakunzi ba PGT sawa mwabyumvise amenyo yanjye nagize ntagira discipline n'ururimi rwanje ni rugoroye no mpamvu bwaramukaye hama rero abakunzi bacu rero mugire subscribe share commentaire mutibagira gusangiza abandi link ya ihuriro muyironse sida kuri stat yanyu Facebook yanyu nukuri niko gahembo niko ga service tubasabye me nundi ataba yayironse arashobora kwa akoresha YouTube watama mega YouTube office urashaka kuyimurungikira kugira dutezanye imbere ibikorwa bigende neza hama reka ndamwenya kwigendera gasuguru komera imana ibaki nayo mvuga mama ya kwanza ihuriro TV nkanashimira nkanashimira nyene tubona ngaha fruit ayo mazina muzo yuma yama nuko turabashimiye bose mama fruit TV ama ntera nakamo ko kwitabira ikirori ciwacu kizobera 17 ukwezi kwa 4 kizobera mu Rumonge Karonda so muraha ikaze naho tutayivuze ko cyane ariko objectif ni kugira promotion show ironke abantu kandi baze kurema impano ziwacu nkuko twatangiye tuvuga yuko tubikora kugira abantu barabe ico dufise cyangwa ikimana yaduhaye niyo mpamvu tuzunguruka uburundi kugira turekane impano ziwacu abantu bose tukanashimira abantu badukurikirana batatubona ahubwo tukabaha intege nimba ari intege nimba ari ikiyuko muri umwaka tugiye kuzunguka uburundi bwose bamwe barabifuza kutubona bakatubona batanze n'amafaranga kugira natwe tuzobashe kubaho dukorana byinshi bakomeze kudukunda gikorana nuko ni ati ni gikorana show niyo ni le 17 zo kuno kwezi kwa 4 izo 14 aho bita mu Karonda mu Rumonge kwinjira ni igihumbi umwana ukuze ni 2000 plus VIP ni 5000 hama muri hamagaye abantu bose arabagomba banyandikira bari Makamba Nyanza Lake n'abandi bari mu Bujumbura bavuga tuzodugana murahawe ikaze vraiment dushikirane yuko ejo ni heza mutaje muri iki kirori ca mbere mutwereke ko mudukunda nizo ronye inguvu zo kuorganiza nibindi bisabe iki kirori ca mbere dutanguranye nacu ci festival mucitabire muri benshi kugira turonye inguvu zo kuorganiza nibindi so tugerageza dushigikirane tubaduhari tuvuga ati ngo nizijya show zorganizwa n'abantu babesha ngo gasha kujya abantu amafaranga birashika ariko twebwe iyi TV ndibaza irabahaye ukuri yuko tuzoba duhari komanda wa muhungu arahanyibuye arengaha Jojo mama lao arengaha umugabo wa gasugurundi ngaha turavyemeje yuko le 17 nyeka tuvuze tuvu hama ndamwunganya ndabona katanguye kukigimiza nimba ari somo ya mwinshi mbo nutazoshobora kuronka uburyo bwo kuza n'waba ufise 2000 n'waba ufise 5000 turonkiye kuri limikaje shanda bene karanyanya Hello guys, jeno bako byinshi babivuze muri ivyo vraiment nta bindi fise byo kongerako atari ko baha ikaze n'uzoba ari mu Kirundo n'uzoba ari mu Cyankuzo bitukunda kwashika mu Rumonge arashobora kudushigikira kandi isaha izogera tumushikire nawe nyene uko tutagira amatuwa hanyuma urashobora kuba biri mu mahanga ushaka gushigikira kino giteramo kugira higende neza akora amatuwa zoba bizotwara uburyo bwishi bizotwara n'umwanya muremure urashobora kugishigikira ndazi ko Free TV muri hose mutandukanye kuri nosi murashobora kujya kuri page ya Ihuriro TV hariho cover iriko yico giteramo nyene bashizeko muzoyibona hariko na nimero yo gushobora gufasha no kuri cover hariko nimero ushobora gufasha yo kuri WhatsApp nyene na nimero yanje iriko ya WhatsApp nyene hariya hasi impande ya marogo ya sponsor uzoshobora nimero ya WhatsApp uzoshobora wandika bazokwakira ushaka guterera igi gitaramo kizegende neza cyose kizegere neza mu mahoro
urahawe ikaze. Hama icyo nobwira umuntu w'umunyarumonge uzi ukurikirana Free TV aho uri hose urahawe ikaze kwico gitaramo uze ushigikire ba Jojo apane mu byo kubaraba kuri televiziyo gusa apane mu ubaraba bariko baragutwenza byonyene ubo bazo bari live uzobabona imbona nkubone bazogutwenza n'imbavu ziveyo zume kabisa sinzi je ndiva ko narangije Mugavuze televiziyo ko ni izo televiziyo iyo ainda Free TV arakize kukivuga umbese ko yabasumbije yo Free TV wa ruke ngo bizubwenge uzi abamadi gerageza nje ndafunze Free TV kanyanyaye sawa chao imani waweza vile utafiti picha ili nipite Jojo tukabe